amafaranga yose anagesa yaronse ibanze yishura amadeni yose yarifise yose atana mu rusigaye hama ubushikiranganje bw'ikigega ca leta buce buvota yani imiliyaridi babaha twirinde gusubira kugura ideni ayo mafaranga mugerageze imisi 3-4 gushika kuwa 4 abene igihugu bose bazo bamaze kuronka amafaranga yose bafitiwe kumwe bigori batanze gushika ku munsi wa 4 opritari kuwa 5 nazo bari umwene igihugu n'umafitiwe ideni ku mwimbu bigori yashoye izo miliyaridi 26 zose kuwa 5 zizobe zamaze kwishurwa abene igihugu. Ikindi nagira nsabe nk'abajejwe intwaro tubanze duhere ku bantu mu guhimiriza gushora, duhere ku barimyi bato bato bajya bari barimye duto bafise 200 300 gushika ku 500 abasa amatone menshi babanze barindire bavyanikire neza. Nibaza ko ico cumvikana kandi nibaza ko abantu babifise ufise itoni ayo makoperative ifise amatoni maremare sinibaza yuko bobo ivyo batovyumva mwabasigura ndazi neza ko bovyumva. Ikindi cihuta guhimiriza bene gihugu yuko umwimbu wose bimbu yatari uwo kuza kugurisha, biyumvira yuko bagurisha hamejo babikeneye bakagaruka kugura bakazoba aribo baba prioritaire habe namba uwagurishije yagurishije mu kugurisha ntabwo bamenye yuko bagurisha umusesekara mugabe ibyo bazokinera mu miryango bakabisigarana.